apare muziki wawe hari ibindi biko biravugwa ko uri musaza wa FANNY LAVINE. FANNY LAVINE numwe mu bakinyi ba filme ndetse ari Ribat ari na ABEL. Hari ibiriko biravugwa hagati yabo. ABEL agahogwa yuko yoba yarasavye FANNY kugira bakora ivyo bakora. Ariko ABEL akavuga ati ntavyo namusavye naho no banarabimusavye n'umukobwa nanje ndumuhungu. C'est normal kubwira umukobwa ko umukunda cyane ukamusaba kugira amashore kubikora ndetse na Ribat arajamwo. Wewe nka musaza wa FANNY kwanza ndashaka kunyemerera FANNY hari cyo mufana really canke ni ya majambo y'abantu ati ngo je mfa hari cyo mfana na FANNY kubera ubona ari umustar ugaca umwiyitirira hari cyo mufana like that. FANNY is my sister. My sister. Yeah. Ni ukweli. Mumaze muri cyana naho kuba ari umusista wawe na mwanya munini twicarana kubera mu musanga ari mu bintu vy'iwundi vyiwe ariko ni famille ariko tutarakorana ikiganiro wambwiye ati ni famille za kure ntabwo tusafyaga cyane rero ni famille gusa bijya bintu usura kurikirana ibikorwa vyiwe ndabikurikirana sana amajambo ariko araba hagati yabo baterana amajambo mwavuga ati mvako ibiki n'ibiki wowe warafashe umwanya uravugana na FANNY FANNY twaravuganye naramufonye ndamubwira naye navyumvise ndamubwira FANNY ariko nka sister wanje ibi bintu bakuvuga ko nimba ABEL yarakubwiye ati tosa unaona yakubwiye ati tosa ukumva nyene nimba ari byo atari byo ariko wewe urakubita akazi kawe na my sister ukarekana n'amajambo ukarekana n'amajambo ukakubita filme tu ungakora kazi kawe ni bon ivyo bindi ni challenges umuntu agenda arahura nazo muri career ya filme aho muziki ivyo ni ibintu twese tugenda turahura navyo kora kazi kubita kazi na bindi babirenze kuri sister wa FANNY LAVINE yoba yakoze ikosa mu vyo yakoze vyose canke yari gutegezwa kubikora Anabaye papillon singing chora making tons of time and kumwe nawe nitsubamura they used to call me baby lover boy I'm a lover boy now wadukosa tawe mbona nakanu gatoya I'll start love you when you pull up on me baby wine I can't think you never she but you so better than I'm against a net having a Rockstar love you when you pull up on me baby wine Nagendanye abenshi but you so better than I'm against and legs bingabanya stressy Tosa ubwo buri sigahe tosa tamangu biri tosa Hello my people, hello my family. I'm Starboy, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Rift, Mr. Uweshi, Mr. Recorder. I'm the #1 last man presenter, Burundian presenter. I like to support everybody in our country, don't forget it. What you want to be me is not who I am. Instead, I am what my God wants me to be. Me. So, Insta TV, I'm with your upcoming artist, last man, all the way from Burundi, East Africa. So, mugabe bwa Star TV urabona ko tumeze neza turi kumwe n'umuniga, upcoming ariko araza neza cyane. Tuza kuyaga byinshi bitandukanye. Ndabafitiye amakuru menshi atandukanye mutari muzi kuri no musore byabaye ngombwa ko ndamuzana. Ni peace, all the way from Burundi, East Africa. Welcome, papa. Da. Umeze neza. Meze flex sana mzee. Uko fresh. Bien sana na meze. Boni swagari nyinshi cyane papa. Acha kunambia. Umeze neza sana. Nao ndabona. Nagwira kufite dread papa. Ariko ndaberewe nunga. Anonga umeze neza. Ariko ngaho umeze nk'umunyeshuri muri secondaire. Narashitse ariko nyine na. Okay, ramutse abakunzi ba Star TV by the way kugira dutangura ikiganiro cyacu. Mfise byinshi byo kuyaga nawe, mfise byinshi byo kukubaza kandi nifuza igisubizo. Nashashane abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana. Namvuga ati fasha warafashe tusitunga kura twafashijwe. Nimazanye mu invite muri Star TV nuko mba nifuza ubufasha ku mu invite ndetse no kuri jewe. So ramutse abakunzi ba Star TV by the way. Don't say me there one easy me boy in a peace all the way in the place.
abakunzi ba Star TV wayumvise turasubiramo gatoyi mame murumva iyo nuzenya yiwe ubwo bwinjiro bw'ukuno yi entre yiwe twagiye kandi yeah don't say me there one easy me boy in a peace all the way in the pow. Aba bana bariko baraza nimutaraba neza bazobashira hasi babatama bamwe mwaririmba umuziki kera uwo mwisinziriye bazobata hasi uwo kwituma upcoming niho bakoze amakosa aya ndihaza ntibihenze kuko nta birenze ndakora ariko navyo bifise power ikintu urakize wowe ubwawe okay reka nzinda kubwira ati ariho byinshi tuza kuyaga so turahera mu kazi kiwe apa arivyo nza kumubaza muri vie privé yiwe naza kubwira byinshi bitandukanye kuri FANNY LAVINE ni musaza wa FANNY LAVINE ariko muri famille araza kutubwira byinshi bitandukanye murazi byinshi maze imisi bivugwa kuri FANNY LAVINE ndetse na Libert ndetse na ABEL ariko turahera ku kazi kiwe ka misi yose asanzwe akora kuri no munsi numuririmbyi amaze gushira hanze indirimbo navuga yuko ni indirimbo maze gushira hanze imwe yasohotse mu minsi heze muri no minsi ni freestyle idogo kugira abantu ariko baradukurikirana bamenye kwanza uyu muntu ninde uri umukomedie urakina comedy tukaseka uri umuririmbyi uraririmba tukavyumva chonda but you yeah I seem to need my thing to go up your same stop pepe yeah I'm a fit the beef now chama na my papi don't sing it chora wewe meeting to set my G and kumwe nawe ni choba wewe to call me baby lover boy I know my papi don't sing it chora making to set my G and kumwe nawe ni choba mora they used to call me baby lover boy I'm a lover boy now but the boss of town bona na kanu gatoya yeah I'll love you when you pull up on me, baby wine. I can't thank you now when she bought you so better done. I'm against an ass, I think about yeah. Lockstar, love you when you pull up on me, baby wine. I can't thank you now when she bought you so better done. I'm against an ass, I think about your stressy. Yeah. Tossa, obaburi, tossa, gahe, tossa, tamamu biri, yeah. Tossa, obaburi, tossa, gahe, tossa, tamamu biri, yeah. Mzee abakunzi ba Star TV nashatse kubumvisha ko ari igikorwa kimeze neza cyane so ugipinge ucemere twagiye kandi Tosa indirimbo iraryoshe ntiryoshe ni uno mutipe yicaye hano wumva itameze fresh twagiye kandi mzee ko ari nk'ibintu bivuga ngo Star boy sasa abari biki byo wonye ibyo umuntu yabibaza producer niwe yagiye arashiramo dire papa reka tuvuga ati ni Peace indirimbo ni Tosa yaririmbwe n'umuririmbyi bita Peace wo mubona ngaho mu bwa Star TV ode from Burundi tubazanira impano zitandukanye narakubwiye ati uri umustar ukaze nka kurondera nka kubura ntuzi ndakwihoza nkizanira bano bapeti bafise impano bakaza bakadukubitamo ibintu bimeze neza hama tukaryoherwa umuziki tukawumva ndetse n'inyandiko y'indirimbo tukayumva papa gutangura gukora kwawe uno musi ndabona indirimbo umaze umwanya muto cyane imisi 8 gusa muri wowe ufise plan yuko hazogera igihe ugasora indirimbo canke muri family wanyu hari umuntu yabafise impano yo kuririmba novuga yuko wowe waraciye ko gira uvuga ati ndashobora gukora nka kanaka ndashobora gukora nka grand friend ndashobora gukora nka oncle ndashobora gukora umuziki kubera umuntu kanaka bimeze gute gutangura kwawe akazi canke career ya music byagiye gutangura gute muri wewe kugira use n'utubwira kuko ni for the first time ukora ikiganiro ndibaza interview ya mbere nibaza na TV ya mbere ndibaza je pense so ushobora kutubwira watanguye akazi kawe gute byagiye kugenda gute kugira ushobore gutangura career yawe ya music nje na bitangwe nkuko nari mfise impano natangwe ndumudansera ariko
grand frère wanje ni Nick from Miro team. Niki yahoze ari muri Niro team. Ya Miro. Right now ari mu Rwanda. Ivi ko Rwanda. Aririmba ujya aririmbana na Simbizi. Ya. So ndabitangura ndaririmba narifise impano ko we arambwira peti yangu mbona kwera nakunda gusubiramo ujya urimbo bwabo nyine zijya ngoma za ngenga buhoro jama hiti yaje unakumbuka rero ndiko ndazisubiramo turi home arambwira peti yangu no iryo jwi ryawe bimeze gute wewe uzo upima umunsi umwe uje muri studio ndagenda ubwa mbere yari ingoma ya mbere nsambira peti yangu wagerageje ariko urashaka umuntu agufasha travaye ijwi ntirira bana arambwira ati komeza ariko ugume ukora tizi bana ndabandanya mu nyuma rero ingoma ndi mu kwisohora ndamwandikira ndamubwira ati grand frère bana je ndashaka ngo nkore ingoma ndashaka uze twicare umpanure umbwira ati ahantu lyrics guhera muri lyrics kugenda ntiharibwo ajya mu Rwanda arambwira uri he none ndamubwira ndaha mu Jabe yari wewe yari Ngagara sinzi utuntu ariko akora Gitega mugabo uwo munsi namufanyasha mbwira ngo ndi Ngagara wowe cyane ko yarafise ibikorwa byinshi Gitega ndavyibuka araza rero turicanda mwumvisha ingoma arambwira ati ingoma irameze flex ariko uyijanye mwinani yuko vyogenda bien cyo turafashanya arafasha ijya verse ya mbere arafasha turandika verse ya mbere arambwira ati kakaboro katwaruko ijya verse ya mbere niwe yanditse bindi indirimbo yari hari kwiye mugabo kaya yaravuze ati tereka tubigira uko bana ingoma ndaheza turaja kwa Trick on the beat turabanza turayitwara hariya Trick arakora byiwaraheza turajana kwa Bright amicade musicien bana turakora ndi J4 turaheza araheza vyiwiwe mu nyuma y'icyo tujana kwa Gigabit n'uyundi mu producer wa Kamenge yitwa AP ijya ngoma yakoze abantu benshi yakoze abantu kubera iki washimye kuyicisha ahantu hose wenye n'ubwiwe yarambwiye ati ukuntu bose wagendura bariha narabariha mugara n'abandi bashiramwe nyene ka barumva impano bakambwira ati peti yangu we niho uronka bakina Giga bakina na Trick baravuga ati peti yangu urafite impano reka tugira icyo dutanze nyene nka nani iki bwiwe yarambwiye ati twe tugikora muziki hari aba producer kwe wasanga twokorana nabo baba bafite nani power nyene baba bafite studio zikaze rero turagenda bose niwe yagenda arabanshishako yarafashije ikintu gikaze sana niki rero turagira turaheza abo bose ndavuga ati muga ngoma yahereye kwa Giga niwe yaciye amarira vyose so uko biri kose ndumva ko igikorwa kimeze neza cyaciye atandukanye kandi cyatwaye amahera menshi cyane so hari gukora ikintu ubwikora ugasanga ufite impano ariko uri kurakora ikintu kugira wiryohere hari no gukora ikintu kugira winjiza kanoti dufise benshi bari bafite impano mu gihugu cacu ndetse harimo na mukuru wawe ari we Niki ariko kuri no munsi bitariko biragenda neza impano yabo batashoboye kwivyaza umusaruro kugira bashobore kuzana kanoti kuri wewe nka Nipisi impano yawe uje gukora iki mu buzima bwiwe bwa misi yose na imana umuntu arapanga imana igapanga ivyayo ariko nka jewe sinovuga ngo ndabijemwe nko gufina kubera ikintu cyose ushiramwe amahera wabisaba ko ushiramwe nawe ukeneye umusaruro wawe so nje ndiko nkora nkuko nanje ndiko nshaka ikintu kivamo you know rero naba ba grand frère bacu birashika ugasanga hari izindi business baciye bajamo kuvuga ngo umuziki barawuhevye arigi usanga ari bindi byabafatiriye jewe rero ndabirimwo ko nkuremaga akanoti kuno musi novuga yuko winjiye muri music ariko mukuru wawe arasohotse ariko sikuvuga ngo yarabihevye ariko tumaze imisi tutamubona mu bikorwa ndetse na team Miro team batanguye bashika sisi ariko this moment bari basigaye babiri Simbizi Patrick ndetse na Niki ariko kuno musi bariko barasora ibikorwa ndetse baramaze kuva no muri management ya Niko kuno musi uje muri music ariko mutwe wa mukuru wawe asa n'usohotse mbega bahora mwegerera mubaza ati kubera iki wasohotse kubera iki utari kurakora bimeze gute muri music ngiye kwitwara gute utahari mu gihe utari kurasora ibikorwa iryo jambo waramwegera ari mubaza nka mukuru wawe nk'umuvandimwe nta birenze tuyaga ariko wewe arambwira kubera industry aba
yaraciye muri bike bitandukanye muri byinshi bitandukanye arambwiye ati ngo ahantu ugenda uku management bimeze uku ugenda uku ariyo bakubwiye uzosinye uzonyegera dufashanye ndabe iki kubera management biba bigoye haro byinshi nkamwe ba Peti Mukiza bashaka bakubwira ati Peti yangu dusinye ibi nibi muga abona abantu bose umuntu agenda aracaka avuga ati ibi nibi fasha ukuntu ya akaraba nk'iyo contract nyimba ari nk'ikintu kiba kiriko kirancanga nkamubaza ati ahantu ubona gute akambwira ati Peti yangu for fresh chapa kazi tu hari zimwe muri message uba waranonse zaguciye intege ndetse n'izindi message novuga ko zaguhaye courage bivanye n'ikikorwa ca mbere kimaze kuja hagaragara feedback zamaye courage ni nyinshi nizo ntizibura n'izinshi intege ariko ndabona nka Masterend yarambwiye courage Peti yangu urashoboye Zenobino Rantown DJs akina Rappi Boy Trezo byari bimeze neza nizo nazo ariko izagaciro sana nizo ziguca intege kubera ububona ko ari byinshi byo gukora you know rero byose ndavyakira numugisha byose yani cyane mugaba guca intege nibo bankenerwa sana kubera nibo batuma imihezagiro myinshi yisuka indirimbo ugerageje kuraba wayikoreye video lyrics yakozwe nande video lyrics yakoze Grand Frère yitwa Izere SP akora mu akeza.net waciye yarashutinze o director wateranije ama image Andy SP shout out to you brother Andy uja fotora muri akeza boss bakora na Grand Frère no wundi ni Grand Frère Izere SP okay uko biri kose urashize igikorwa hagaragara wise doza tosa plutôt tosa urubuga ni peace ni peace amahoro izina ni peace ryavuye hehe amazina yawe usona abavyeyi naya ni novuga ko ni ryo nyene ry'abavyeyi kuko ry'abavyeyi sanzwe witwa peace niyo nizigiye Pacifique ni ijya niyo nizigiye peace ni Pacifique ni na mahoro ni la paix ni Pacifique ni peace uko biri kose uno musuraje muri music ariko gutangura usanga nyene bigoye intango usanga igoye cyane harimo muri bamwe baba legend novuga ko bakwegera barakubwira ati ushobora gukora kuno kiretse abo wavuze yuko bakwankuragije arabo wegera baba legend urababaza ati noshobora gukora gute baraguha plant ushobora gukora kuno kugira ushobore gutera imbere nta kajyo kanini ndaro nkaho guhura nabo ariko iyo ndi muri studio kwa Bright narahurayo n'abatandukanye ba Stanishi barambwira ati ibi bintu rero by'umuziki Peti yangu nuko beshi baramaye impanuro kabisa yego uno musi muri music bavuga ati abaririmbye kenshi b'abarundi iyo baje muri music kenshi baca bironkera abana shatse kuvuga bajya bigeme shobo zirahari ugasanga bigeme babagira amashobo bivanye nuko muri abaririmbyi ku ndirimbo imwe umaze gusohora umaze kuronka abangaye papa sikia sasa ushapata wangapi kaka lakini nasikia felicitation za mingi zirahari ariko nyene niyo kutavuze ko rega n'abamama baratanga imigisha challenge zinapatikana challenge ziko lakini sasa abavyeyi abamama nibo nshira imbere n'abasista nta kibazo dufitanye nabo nyene challenge zirahari abana Instagram barazibona hari umwana yampaye challenge mzee ni ziza akino simudrage kaka yes of course kuno musabano bariko baradukurikirana cyangwa abantu bariko barakwikirana kiro kiganiro nicyo kintu wobasaba kwanza ava gikunda kubaza ibindi apart y'akazi kiwawe nicyo kintu wobasaba muri uno mwanya nyene abakunzi ba Star TV bakunzi ba Star TV icyo basaba cyo ndabasaba no gushigikira umuhungu wanyu channel yanje YouTube ni Peace Official Instagram ni Peace page ya Fibi ni Peace ya Twitter ni Peace Official so mugende mubikore murabizi baje kugushigikira ntagire ico baraba ntibarabe ngo ni mukuru wanje canke ni mutoyi wanje I'm the number one presenter last man presenter Burundian presenter I like to support everybody umuntu wese ndamushigikira kugira abandanye gutera imbere so
apare muziki wawe hari ibindi biko biravugwa ko uri musaza wa FANNY LAVINE. FANNY LAVINE numwe mu bakinyi ba filme ndetse ari Ribat ari na ABEL. Hari ibiriko biravugwa hagati yabo. ABEL agahogwa yuko yoba yarasavye FANNY kugira bakora ivyo bakora. Ariko ABEL akavuga ati ntavyo namusavye naho no banarabimusavye n'umukobwa nanje ndumuhungu. C'est normal kubwira umukobwa kumukunda cyane ukamusaba kugira amashore kubikora ndetse na Ribat arajamwe. Wewe nka musaza wa FANNY kwanza ndashaka kunyemerera FANNY hari cyo mufana really canke ni ya majambo y'abantu ati ngo je mfa hari cyo mfana na FANNY kubera ubona ari umustar ukaca umwiyitirira hari cyo mufana like that. FANNY is my sister. My sister. Yeah. Ni ukweli. Muba mumaze muricara naho kuba ari umusista wawe na mwanya munini twicarana kubera mu musanga ari mu bintu by'iwundi byiwe ariko ni famille ariko tutarakorana ikiganiro wambwiye ati ni famille za kure ntabwo cyane rero ni famille gusa bijya bintu usura kurikirana ibikorwa byiwe ndabikurikirana sana amajambo ariko araba hagati yabo baterana amajambo mwavuga ati mvako ibiki n'ibiki wowe warafashe umwanya uravugana na FANNY FANNY twaravuganye naramufonye ndamubwira naye nabyumvise ndamubwira FANNY ariko nka sister wanje ibi bintu bakuvuga ko nimba mu ABEL yarakubwiye ati tosa unaona yakubwiye ati tosa ukumva nyene nimba ari byo atari ibyo ariko wewe urakubita akazi kawe na my sister ukarekana n'amajambo ukarekana n'amajambo ukakubita filme tu ungakora kazi kawe ni bon ivyo bindi ni challenges umuntu agenda arahura nazo muri career ya filme aho muziki ivyo ni ibintu twese tugenda turahura navyo kora kazi kubita kazi na bindi babirenze kuri sister wa FANNY LAVINE yoba yakoze ikosa mu byo yakoze byose canke yari gutegezwa kubikora birashika ko yakaba yakoze uko avyumva ariko kandi nishavu umenye ko rihaba nagashavu nikabura ugasanga watwawe nishavu umuntu ukamubwira nawe kujya point yo ariko ABEL ngo yaramusavye man so birashoboka ariko yonyene reka tose man reka tose tosa kurabata my sister. Yes, of course. Turi kumwe na ni Peace Ode from Burundi, East Africa. Hajya mu rugo aho usanzwe uvuka neza na neza nko kugira ati present intara yawe. Upresent intara ya? Ni Rutana Sosimo. Rutana ari kwa basisi bo muri Magique. Yego. Rutana Susumo. Agasukari kariyo. Mu Rutana ngo hari abantu benshi abacawi benshi. Niko mama numva ariko rero ariko hariho n'abapastori benshi n'amashengero menshi ari hari abantu baroga kumukumoso asikia sasa none regarama aro ishiramwe Sosimo ari abapastori ariko no mukumoso no hibagire kaka je ariko ivyo diri ko ndavyumva kubera none kutaraje uka na school wore tafute nganga acha imana niyo nkuru ana ndi school sasa school ari ukuntu nka stiro naye nka stiro ngwariye ngo ntibushobora kubikaramu uvyikaramu cupfa mu Rutana ngaho ati none derega kuna cyavuga ngo mutwaye ngo stiro ya mu petavariya ngaho ati none hari aboro ko kumenga muhazi nabi garasi amato asumira ngo utwaye ikaramu wacupfa je nabona ari fresh mugabo ebana aboro barabeshera mu Rutana ngo ni ntara ya mbere utashobora kujya kubacuti ufungura muhiri wanyu honye je narakubita mu babanye imisosi kweri fresh amako nanganga kaka sinzi ko ari amasengesho menshi abanyarutana baragushigikira abanyarutana kuko kuri no musigarageje kura muri industry ya music kabiri katanindwi nta murimbye tuko turabona serukira Rutana kuko nababikora urabona ko babiretse kandi ari abaririmbyi benshi nka Miro timu nka yose benshi barabanyarutana ariko kuri no munsi Rutana nta wundi muririmbyi dufise ngira ni usigaye abanyarutana barakwishimiye bimeze gute abanyarutana ndabishimira baranyishimira feedback ndazironka abavyeyi baba barandeze mu mashuri ndabona banyandikira hajya na professeur waramuhereje akarinki unapartage fasi yote rero bambere fisi wagwan tosa okay reka mamagari aba presenter boss nimba ubonye kino kiganiro hano sinshaka ubone kino kiganiro no musaza no mufashe reka nsaba aba presenter bose bari muri industry yacu kabiri gatanindwi uzosaba ikiganiro ntaza kugareko uzokugara kuzoca umumbwira kandi nzomuvuga ati waramugaye kujya mu peti afise impano tosa twigire twende turabandaniriza ko wait kwanza
iradio yanje yatsimye ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo tosa aba presenter andi promoter twene na freestyle yeah gara kumata yeah fomu mutoto kena saye aho noche tutachanye asitera ni chaba mufyaye Rockstar love you when you pull up on me baby wine nagenda nyena benshi but you so better than wakukunungenza nilatinga banja stress yeah Rockstar love you when you pull up on me baby wine nagenda nyena benshi but you so better than wakukunungenza nilatinga banja stress guys il est très talentueux mu gifaransa niko bavuga afite impano irenze aho ni mu kinyarwanda mu kirundi cyo tuvuga ati afise impano afise ko mu kirundi cyo tuvuga gute impano mu kinyarwanda ingabirano afise ingabirano mu gichina afite impano afise ingabirano mu gichina ubigerageza bashaka cyane nyane so uko biri kose andika ni peace kuri YouTube channel yukore subscribe kuri bandanye gukurikirana ibikorwa vyiwe ndagwamagara kuraba indirimbo tosa ni indirimbo novuga amaze gushira ku rubuga rwiwe ni brother wa FANNY LAVINE official mukinyi wa filme mu gihugu cyacu Burundi ariko arabikora neza cyane afise filme umufakazi ndetse irimo na Ribat n'abandi batandukanye filme imeze neza cyane uno mutipe nawe no muri family wabo bisigura yuko iwabo hava impano zitandukanye so reka ngusaba uje kumushigikira uje kuri YouTube channel yukande subscribe ukore subscribe uraza kubona hajya kaya gakengeri ucuga kanyaga ni muri umukunzi wa Star TV ushigikira ibikorwa bya Star TV shigikira nuno musore ugira abandanye gutera imbere yeso indirimbo imeze neza ni tosa tubaze yuko very soon ashobora kutuzana ikindi gikorwa kigira kabiri n'icya gatatu ndetse n'icya kane twifuza ubufasha kuri uno musore tangura gufasha before uno musore hama after nanje ufashe nka Starboy Starboy bro akajambo ko gusozera na cyane ku bakunzi ba industry kabiri 5 ndetse n'abari ko baragukurikirana ari umuntu adukurikirana adakunda industry yacu ndetse domagarira aba presenter bose nko nabivuze baze gushigikira no musore wacu akajambo kagasunika rugigwa duse n'abasozera ikiganiro cyacu ndashimira abantu bagize icyo batanga ku mano yanje kujya ku ndirimbo yanje ndanasaba n'aba presenter nkuko Starboy of course bagire icyo batanga nka bonyene nkako kazi Imana yabashinze bagire icyo batanga ku mano yanje nkuko babikora nko ku bandi so shout out to you ari byinshi ndikunda bategurira bisaba ko nguma hafi team peace ni peace team y'abandi bose bahari babikore nkanje ni byinshi ndabateguriye biri mu nzira yeah don't say me there one easy me boy in a peace all the way in the place we gonna make fire after this interview icyo no gusaba gituma muzati yagira hakumuriro ndagusaba ukore subscribe nimba ari kubihumba amajana ngahe nimba ari ku majana ngahe mbonere isite ya kino kiganiro cha Starboy ubu nyene ngira nce kuraba subscribe ariko mu minsi ibiri ndabo muzo bamwongereje ko kubera Starboy kubera Star TV so abakozi ba Star TV mwese yo muva mukagira muri benshi cyane none nta kuntu mwese mwogenda mugakora subscribe bisi ibihumbi 23 birenga binkurikirana kuri Star TV nta kuntu mwese mwogenda mugakora subscribe mu minsi nk'ita tukazubona ugeze muri 20 papa nta kuntu kweli turabinga kocha tugenda mu kumoso ewane mu kumoso hejuru cyane thank you so much my big brother merci cyane kuza nawe ndagushimira cyane Imana igwezagire cyane ndagushimira cyane tonto call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ububeshi. I'm the number one last man presenter, Burundian presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget, I'm Starboy. What you wanted to be me is not who I am. Instead, I am what my God wants me to be. Wagwan! Shawi! Multiplinya wahonga basto bebe You seem to need much thinking So go have your semuko bebe Abo fita beef tabachama Ana vai papiron singe chora